Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndanezerewe kubona mpagaze imbere yanyu ishengero ry'Imana. Ndashimiye uburongozi bwa paruwase ukuntu bwashoboye kunyiyumvira ko no kumpa umwanya nk'uyu. Ariko rero natebeje kuko umwanya uri kuriruka, ngomba tugende n'ijambo ry'Imana. Naho nateguye byinshi ariko mvuge bikuru kugira ngo duheze ku mwanya. Imana ishimwe. Haleluya. Reka dusome mu ijambo ry'Imana twasomewe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 9. Turasoma ku murongo wa 6 na guhera ku wa mbere kubandanya, ariko reka dusome ku murongo wa 6. Aravuga ngo avuze ivyo acira amate hasi, avungisha amate utwondo, araheza amusiga utwo twondo ku maso, aramubarira ati genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu. Silowamu risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona. Nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi barabazanya bati mbega uyu si we yahora yicaye asegereza? Abandi bati niwe, abandi bati oya n'uwo basa. Nawe arababwira ati ni jewe. Imana ishimwe. Ngomba imbere yuko tubandanya tubanze tuvuge idonido gatoya ry'uyu Yohana. Uyu Yohana yari mwene Zebedayo, hanyuma izina ryiwe kavuke yitwa Yohanani, hanyuma iryo zina rikaba risobanurwa ngo Imana ni inyembabazi. Haleluya. Imana ni inyembabazi, iryo zina nicyo risobanurwa. Uyu Yohana yanditse ibitabo 5. Yanditse igitabo canke ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwa Yohana, yandika icete ca mbere ca Yohana, yandika n'icete ca kabiri ca Yohana, yandika n'icete ca gatatu ca Yohana, yandika n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibitabo 5. Uyu Yohana rero agereranywa na Mose. Mose nawe yanditse ibitabo 5. Yanditse igitabo cy'itanguriro, yandika igitabo cyo kuvayo, yandika igitabo cy'Abalewi, yandika n'igitabo cyo guharura, yandika n'igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Mu yandi majambo, aba bagabo uko ari 2 cyangwa abakozi b'Imana uko ari 2 baboneka ko bari abavugishwa n'Imana. Nubwo tubona ko Yohana yakoze mu gihe cya Yesu Kristo, umuvugishwa n'Imana wa nyuma yabaye Yohana Umubatizi. Yohana Umubatizi niwe yabaye umuvugishwa n'Imana wa nyuma, ariko Yohana yanditse ubutumwa, ni ukuvuga yaravugishijwe. Reka ndabereke mushimwe yaravugishijwe. Mose yanditse ngo ubwa mbere na mbere mu itanguriro, siko none sivyo? Ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye. Yohana acayandika ngo ubwa mbere na mbere jambo, kandi byose byaremwe. Imana ishimwe. Urumva ko abantu ko bose bari bamwe. Mose yakoze mu gihe cy'isezerano rya kera, Yohana akora mu gihe cy'isezerano rishasha. Ni ukuvuga ngo Mose yavuze ibyabaye bwa mbere, Yohana avuga ingene ibintu bizosozera turiko turabyahishuye Yohana.
reka tubandanye kana gace gatoya ka mu njamake rero tumaze kumva Yesu Kristo akiza impumyi. Byanditswe ni ukuvuga ngo aya majambo yanditswe n'uyu Yohana rero. Yesu Kristo akiza impumyi. Iyi mpumyi yari imaze igihe isegerereza, kandi twasomye neza ko yari yavutse ari impumyi. Aho abandi benshi bamwe bashobora guhuma bakuze, ariko we yavutse ari impumyi, yavutse atabona. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari umusezi. Biboneka ko kubera atabona baba bamuterurira ku nzira kugira ngo asegerereze, kuko atabona inzira ajyamo, yari uwo gusegerereza nyine. Reka ndababaza ikibazo, mbega umusezi cyangwa usegerereza aba ameze neza? Aba ari uwo kurabika? Ababereye ijisho? Aba yambaye neza? Impumyi imwe y'Ibubanza, iyo nigeze gusanga iri kwiravuga ubutumwa muri ville, abwira abantu ngira mumaze kumubona avuga ubutumwa, kandi n'impumyi we yamugaye akuze, hanyuma acarahuma. Nyanamaze nti urashobora kunyemerera ko mfata isanamu yawe nzoyishire ku rubuga? Tegome cyane. Ati ni Imana yampamagariye. Haleluya. Uwo wewe yambara neza kandi avuga neza, muri jambo yambwiye. Ariko yavuga ubutumwa, abantu baramupfumbatisha bakamuha atawasavye. Muri ko murabyumva, kuko baba bakozwe ku mutima n'ijambo. Hanyuma carambye atumba rero, ibi wafashe rero ndagusavye ntuzobishiremwo. Ati singomba kubabona ko nsegerereza, kandi nawe yaseze. Iyi mpumyi yoyo yarasegerereza bikagaragara, ntiyabona. Hanyuma yari imaze igihe isega, sinzi nyine bayifata. Urabye mu gitabo, mu butumwa bwiza bwa Luka, bwa Matayo, bwa Luka, bwa Yohana, hose baravuze ku mpumyi. Hari aho bavuze impumyi zibiri, hari aho bavuze impumyi Barutimayo, hari aho bavuze n'uwo yavuze impumyi gusa. Aba bose barasegerereza. Iyi mpumyi rero yumvise igitari bwumve, ibitandukanye n'igitahora yumva. Yarumva ubwa mbere ikumva urwamo rw'abantu, ariko uyu munsi Yesu yahaca. Iyi mpumyi ica yumva ibitandukanye n'igitahora yumva. Haleluya. Kuko ikoraniro riri kumwe na Yesu, bagenda bavuga izina rya Yesu. Imana ishimwe. Arabaza ati mbega ibyo ni biki? Sinzi abona bajije vuba, ariko ndasigura. Ndababaza ni mbega burya impumyi iranezerwa? Ndababaje na impumyi iranezerwa? Iranezerwa? Bari mu mwaneza wa mugabo si bose. Hari igihe impumyi zo gusaba iri kwatwenga. Mbega iyo impumyi ihumije ibona iki? Iyo itabona ibona iki? Humiriza nawe uri kurabona ikuhumirije. Nubona umwiza. Yesu Kristo yaje kugira ngo akure abari mu mwiza abazane mu mucyo. Twasomye hano nyene. Reka dusome turabe.
abuze ibyo aricara acira amate, murantunga, abuze ibyo acira amate hasi ayaburungisha iki? Utwondo. Afata ya mate ayaburungisha utwondo. Hari abo yabwiye ngo humuka, muriko murabyumva? Hari abo yashikiriye arabwira ngo humuka, barahumuka. Ariko ageze kuri uyu avurunga utwondo n'amata yiwe. Ibintu bitatu byakoze: amate, ivu bihinduka utwondo, no kwiyuhagira amazi. Imana ishimwe. Ibintu bitatu byakoze. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'Imana bwa Yesu Kristo bwari yerekaniye muri ayo mate. Ibyaremwe, ivu ni ukuvuga ngo naryo ryagize icyo rikora kugira ngo Imana ikorere mu butatu. Imana ishimwe. Yesu amaze kumusiga utwo twondo ku maso, mbega yarahumutse? Oyaye. Acaramubwira ati genda. Itegeko, genda. Mbega itagenda yarahumuka? Iyo atagenda yari guhumuka? Aca arahaguruka aragenda, ahamubwiye ajya muri Siloamu ariyuhagira. Amaze kwiyuhagira acarahumuka. Haleluya. Amaze guhumuka arakanura, umwijima urahava. Rya jambo Yesu Kristo yavuze ngo naje kugira ngo ari mu mwijima ari mu mwiza baronka umuco, baze mu muco. Biba birashitse, riba rirashitse. Acarakanura, noneho abona abantu n'ibintu, noneho abona Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Amen. Iyumvira amaze guhumuka, umuntu agukoreye ikintu, mbega ntujya kumugwako ukamugumbira. Ndiyumvira amaze guhumuka aciye yegera aho Yesu ari, agendana na Yesu, atambukana na Yesu. Imana ishimwe. Agendana na Yesu. Bamwe bamugaraguza agati, bamwe bamuvuma amate, babibona. Haleluya. Atangura kugendana na Yesu, ari kumwe na Yesu, ajyana nawe, abigishwa bamwumvise. Muri iki gihe hariho abigishwa bariko barakurikira Yesu, babwiye ko ziri kuza, uri kuvuga ngo ngiri ikigongwe mwana wa Dawidi, asemerera ibintu bagenda babyumvira ikigongwe. Hanyuma ariko yasemerera bakamuceceka, bakamuhoza. Hora, ntusubire kuvuga. Umviriza ikintu cyabaye. Yamaze kumuhoza, Imana ishimwe, ijwi ryiwe rirabarengana rishikira Yesu Kristo. Imana ishimwe. Imaze kumushikira Yesu acababwira ati cereza mwese nimuhore. Amen. Intambuko ya mbere, mwese nimuhore, mucereze. Ibyo munga byose nimuhore, mucereze. Baraceceka. Bamaze guhora, hasigara mu gijwi ryande rya wa wundi. Haleluya. Hasigara mu gijwi rya wa wundi ngiri ikigongwe. Acabwira abandi bariko baramusivye nyene, mugenda mu muhamagaro. Imana ishimwe. Genda mu muhamagaro. Bamaze kumuhamagara, mbega bagiye bifata kumwe bifata, bagiye bavuga kumwe bavuga, bagiye bavuga bati humura, humura, Yesu araguhamagara. Imana ishimwe. Humura, Yesu araguhamagara. Andarangije no bandanya mvuga byinshi. Humura, Yesu araguhamagara. Umviriza, imbere yuko ndangiza, ntukarambirwe. Ni naho mutwe nahagira ijambo. Ntukarambirwe gukora,
ntukarambirwe guhamagara, komeza, bikomeye byoroshe, Yesu arabyumva. Imana ishimwe. Hari amajwi menshi atuma ibyawe ngo ntibyogenda, ariko Yesu ayo majwi yose arayacecekesha. Hanyuma mpwemu yera akubwira ati humura mwana wanje, Yesu arakumva. Imana ishimwe. Ndarangije, umwami abahezagiye.